mudiaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mudiaspora muri CDO akazi nakazi uwese mudiaspora. Turabandanye rero niki kiganiro twasanze turi kumwe n'abantu hano bariko barakora, hanyuma baratubwiye tuweje kuganira n'uwatubwiye vyerekeye korora. Reka rero tubaze ubu nawe ajejwe ivyo vy'amafi by'amafi. Ego ubanze twidondora akazina kawe. Nitwa Nduwimana Pierre, nkaba navutse 1978, nkafise imyaka 46 y'amavuko. Uva ku musozi uwuhe? Jewe navukiye Ingozi muri komine Busiga, zone Muramirundi, umusozi Gahini. None washise ngaha gute? Jewe ino ndahamaze imyaka 12, naje kurondera ubuzima bwa buri munsi, nanduka ndatera umuryango ndawuzana hano muri komine ya Buganda. Ubu rero umuryango ni huri ufise umugore n'abana bangana? Abana ni 3, babiri bariga, ubundi atangiye umwaka wa mbere. None aha kwa Mutama wahashitse ryari? Duhuriye ku kazi mu bintu byo kurima kijambere, imyumbati no gusibura ibinogo by'ikiziba. Byose twagumije dukora neza, ntabwo yigeze ndirira, n'ubu turacakorana. Wewe rero ujejwe kuraba ibi binogo byo kororeramwe amafi? Nibyo njejwe, nkasibura ibyasibye kugira yongera atere imbuto zishasha zororeka kugira ngo umwimbu uhagije. Tubwire mu majambo make none kugira ngo umuntu agira ikinogo kijamwo amafi atangurira hehe, abandaniriza he, bigenda gute? Umuntu kugira aronke ikinogo kijamwo amafi abanza akagura ubutaka abuguze, hama akarondera amahera yo guhemba abakozi bazimba ikiziba kimwe. Ikiziba kirashoboye gufata mendevu y'imiliyoni 2 kugira kimbwe. Kiba gifise uburinganire bungana gute? Gipima metero 200 ku 15. Urumva mu mategeko kiba ari nk'igipanuso kikaca kivamwo ibiziba 2. Ibyo biziba 2 rero hari ukuntu uco usanga kugira bironka amazi bisaba kuzorondera imoteri yo kuza uravomera amazi kugira ntibikame umwimbu ubandanye kuduga. None burya amazi ushushiramwo aruzura canke urafise urugezo ugezako? Ugeza hagati na hagati ukacusigaza nahazoza arasokera kugira imicafu ivemo. Hama mu kuzigaburira muzigaburira iki? Urarondera intuzenya ibigori, imyumbati, ukagenda gahuza ku mashini ukaza ugashiramwo. Ushiramo nk'agafu canke? Ushiramo nyene nk'agafu. Ushiramo abarifu nyene urahuza nyene ku mashini ugashiramo ifu. Ibigori navyo ukagenda byaboze bishasha kareka bikabora byose ugashiramo byose zibanenge zifungura. Umenya ko zabimaze gute? Kugira umenye ko zabimaze usanga amazi yitoye yabaye meza, uca ikenera kuca wongeramo yindi ngaburo. Mu kugira mushiremwo ifi muzikura hehe zozo? Ifi uzigura ku bantu bafise ibiziba bivanye n'ubwoko ushaka. None no mugira ubwoko bw'ifi nyabaki? Ino hari ubwoko bw'ifi 3. Hariho izo bita isombyi n'izindi bita imbaraga. Hariho nizo bita ibijori bivanye n'ukuntu ziba zaguriye ariko ziko zirasaza. Iziryoshe nizihe none muri izo? Imbaraga zose ziraryoshe imbaraga ziraryoshe, nizo fi za mbere ziryoshe abantu bose bahurirako. Ntazirimo amagufa menshi kurusha izindi? Harimo bizifise amagufa menshi bivanye n'ubwoko bwazo. Zirumuka canke? Zirumuka ugasanga zirasosa, zifise inyama zisosa. None mu kuzirya no kuzotsa canke kuziteka bisanzwe? Hariyo urateka cyangwa ugakoresha amavuta bivanye n'uburyo ufise waziguze. Reka tugaruke rero kuri iki gikorwa ngaha kwa Mutama. Wewe wavuze ko ujejwe ibi vyerekeye ibinogo byo gushiramwe amafi. None ikintu wirata kuri Mutama, murabona asanzwe aba hanze, none muraheza mukavugana gute canke mubona mushima ingene yabahaye akazi? Twebwe turashima kuko tubonye kundo dutunze imiryango. Nk'umwana ari ku ishuri washoboye gukora amafaranga ukaronka minerivare yo kuja ku ishuri. N'umugenzi waba umuzi ukamuzana nawe akaronka ikimubeshejeho bivanye n'akazi muri ko murakora. None ngaha mu micungararo nta bandi bantu mubona baba hanze binyongera imiduga bigira mugabo batatanga akazi nkuko yakabahaye? Beshi ntibatumenya kubera ataye kuko mwene baba bafise. Kuko ari umuntu usanga afise imodokari ugasanga yihaye umuryango nawe ugasanga uramuhemukiye
ntipfuze kuba yogura ikindi cyuma ngo agihe uwundi muntu w'umubanyi cankwe w'umuvandimwe mwaho hantu abasanzwe akorera. none ikindi Kaje usanga benshi rero ntabwo izi bafise kuko umuntu akwibye bamuhaye akazi nta kindi cyuma ushobora kumwongera. N'uwundi muntu ashavuga ati burya rero nakandi amuhaye icyuma amafaranga ya nakiguze nzokwanduka ndagihomba. Kaca rero benshi bavuga ati reka dukore umushinga hamwe nzaza nkoresha nk'abantu 200 ku munsi ndabahemba. none we dufate nk'ubu indoto zawe zoba zikubwira ati uzoje kuba muri Canada igihe wose imbere wogaruka ino nogaruka ino nanje nkateza imbere aho mvuka ntabeshe. Nibyo kabisa. icyo wobwira abandi baba ari uko baratwumviriza kugira ngo akazi babonye ko ari akazi burya akazi n'akazi wowe waraboronse akazi ngahaye wobabwira iki bariko barakumviriza? Urabona hariho nk'abantu bazinduka kuri mendevu bicaye atakazi bafise kandi bakenera gufungura. Ntibagende kurondera akazi ku bantu bagafise kugira nabo imiryango yabo ibeho. Gasanga nk'umwana ku ishuri ntiyagiye ku ishuri ngo yiga amenye gusoma no kwandika bitewe no kubera atakazi yigeze yishiramo gukora ngo ateze imbere igihugu. Ntiyibuke yuko ejo azosaza agasigara arebwa nabo yareze. Jewe kenshi iyo nezerewe mpora ndirimba, we nta karirimbo ufise? Jewe sinkunda kuririmba kubera mba ndi mu kazi ka buri munsi. Mwanya kurimba sinda ega no ku kazi urashobora kuririmba uri kuraraba zijya fi. Twebwe gusa iyo tugeze ku kazi turasenga tukabwira Imana ko bwakeye. Umugira ngo ikigira twumva. Je kubera ndi umukatolika turakora ku rumenyetso rw'umusaraba hama tukavuga ati Mana uduhe ibyo dufungura uyu munsi akakazi uduhaye dukoraniye imbaraga twitange nitwagaheza dutahe neza ati Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Urakoze reka tubaze uwundi nta muntu numwe afise akaririmbo ngaha aye mbe nta ruririmbo rw'ifi mugira ko mpora numva abungere usanga bafise amazina y'inka abandi nta mazina y'ifi ariho kugira zigwire kugira zigwire zirahari. Amazina y'ifi ahari hari amazina y'ifi avuga ati Mana wampaye isamaki nanje nkaronka ico mfungura nkaronka imboga nanje ntorose mbayeho ku isi kuko hari nk'abantu benshi usanga babayeho bataronka imboga yo mu mazi bakaba bayipfuza nko mu zindi ntara za ruguru bayibona nko ku muntu batayimenyereye bakavuga ati kijya kintu be ni giki kikabatangaza ko batazimenyereye. Twebwe rero ko twagize Imana tukaronka databuja kaduha akazi tukaronka n'imboga zo gufungura y'abandi bantu bose bo kwikebutse bakamera nkawe bakaronka akazi kugira abantu bagire ko guteza imbere igihugu. Murakoze nawe mugira umugisha mu kazi muri ko murakora. Umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi n'akazi uwese mu diaspora. Umbwira akazi nakawe naho uva? Jemva mu Kayanza Mamuruta akazina ndi umuremyi Evariste. Uva muri Muruta mu Kayanza? Aha none wahaje ryari kwa Mutama? Anahaje mu kwezi guheze ku 8. Urumva urahamaze ukwezi? Yego. None ukora iki ujejwe iki? Cenjejwe kwahirira inka. Ubona bimeze gute muri kino gihe cici? Iciriragoye urabona ivyatsi vyarabutse ubu turasatira nyene kugira turonke ubwo tuzihendesha nyene iyo vyatsi vyarabutse. Murazihenda none? Wete urabona naho ibintu vyagoranye ivyatsi vyarabutse gusa biriko biraza urushana ruregereje. Nagira mu gihe imvura iriho muraheza mukabitera aho iruhande y'intuze y'amazi kugira muci muze mu bironke. Gusa nuko urubingo rwa kijambere nyene ruriyo mu misozi tago turabona tworuteragiye. Newe vyagenze gute ngo uri Muruta uronka akazi ngaha aye i Buganda? Je mutama yararangishije hanyuma je barantuma ko aranzana hanyuma nzana ku kazi. Warakarashe? Yego. Uhembwa neza? Yego nta kibazo kwere. None umaze kunguka ibiro bingahe aho utanguriye aha? Umaze kunguka ibiro bingahe? N'ibiro 5. Arakantu mu myaka 5? Yazoba vyinshi. None ikintu ushima ngaha niki? Ikintu nshima je nuko umudamu wanje n'umwana wanje nkiyo ndose agafaranga Mutama mpemvye ndabarongikira nabo bakabona ati reka papa
nk'umwana yararose akazi arikenura kandi aradukenura akatugura agasabune. none burya rero warataye ko kazi ari akazi uzogagira gute uzogaha uko yategezwa kumera uzogashimagiza gute ukomeza gute Je akazi nzogakomeza kubera ndabona hari ibintu byinshi kako karamfasha. Yego je cyane cyane nk'ubu mu muryango iwanje inzu yiwanje umudamu wanje aravuga ati se wa mwana ari ku kazi arandungikira agafumbira nanje nkamenya nkafumbira nkaronka umwimbu w'utugori hari iwacu ku mitumba ibiharage byinshi ntiriwe ndadondagura nanje nkabona ko nikenewe muhira mu muryango wanje. urakoze cyane bwira umugisha. umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi nakazi uwese mu diaspora. Nitwa Ndikumana Ferdinand uva hehe? Jewe mva ngaha muri commune Buganda mvuka cyane cyane aho bitwa kumuremera. Kumuremera niho wakuriye niho wavukiye. None ga Ferdinand umaze gushika ngaha kwa Mutama ubona karusha rakaye? Jewe kubera yuko ukuntu nakuze mu bisanzwe twe kwaja ku ishure badukubita kuko batubwira ati genda ku ishure ejo kazoza muzogakura ngaho ku ishure nyene. Mugabo nubwo twakubitwa baratumenyereza ibikorwa bitandukanye. Burya rero ndiko mbona nanje ntahura neza icari ico bambwiye uno munsi kuko je naragiye ku ishure nubwo wumva ngo nagenda nkubitwa muga nariyize kweri ndaheza neza cyane. Yego maze guheza tutashe urabona ko ibintu byayangaye bica biba ngombwa yuko kumwe nakura ariko ntegereza kugira gute guca mbaho. Akibaza yuko azokora ibyo yize adashobora gukora ibindi uwo muntu ntazi isi arimo. Maze kubahuko turamenyana n'uwo Mutama Pierre utwari kumwe arambwira ati jewe narabonye umengo ubuzi bubaho bwose urabushoboye kuko jako mbonye ndakuga ati ni karinda kananira nawe wiruke uti je Ferdinand nta kazi kananira nopfuma niruka ko kananira. Acarambwira ati rero wewe tubanza tumenyana duhuriye aho mu binogo lima kijambere imyumbati tuvuyeyo Mutama aravuga ati burya rero nabonye ndavye ko mukora ndafise ibindi bikorwa mbona menga no mwozezwa basi mukuri. Turavuga ati twe tujane turaba tuvuga ati rero ibi binogo icasivye cose nkeneye ko bigira gute bisiburwa. Turaganira Mutama n'ukuri ntari bigiwe niko bakunda kubivuga turahuza ibya mbere turasibura n'ibindi gushaka aho biba ngombwa tubwira ati byose rero zamukontorora mugira gute mumpa raporo catubandanya akazi rero uko urero twebwe ico twoshima kwa Mutama aje ubwi wanje n'ukuri novuga ati ndakenguruka kuko muhira umugore n'abana ntabwo bidoga ko je ndafise umugore n'abana babiri kandi ntavyo kuvuga ngo bambaye nabi kuko Mutama ntabwo ashobora kuguhemba ngo yaguhemvye nabi. Igikurikira kubera ko tuguma mu bindi bikorwa twebwe muhira bararima agafumbire tugakura ngaha tukotesha ngaha nyene kuko ubigipfano sukigeze kubimba amajana 2 bisaba gukora cyane kugira ngo ube woronka amafaranga. Twe byose rero ivyo bikorwa byose tubikesha Mutama. Yego none ico mwo mushimira niki? Ico twomushimira Mutama nukuri cyambere turashima tugakenguruka ko atabaye nk'ababandi bamwe Pierre yari karavuga abo bandi kuko bo bigikorwa bafise nukumva ngo amahera barayarose bakaze bakaduza amazu bamaze kuduza amazu bakagura imiduga myiza yo gutembera kuko nubwo banatembera burya simpaka ngazo guhena lift wewe yimusavye ahubwo gutera amazi ucumenga we ntacuri muga Mutama yaragiye go ni kure mugaribuka ko hari abandi bantu bakeneye kugira gute gufungura. Yego cyane ko yagumanye rero umutima nk'uw'abarundi bakera kuko abubu baratandukanye. Twe turamushimira tukamukengurukira ahubwo agwiza ibindi bikorwa kugira ngo nabandi ntibabura ico bakora ngo nibishomere kandi ubuzi buhari. Akazi nakazi. Yego yagure kugira muronke akazi muri benshi. Yego neza cyane. Namwe mukunda akazi. Yego akazi nakazi nkuko namwe mubivuga. Yego murakoze cyane mutere muje imbere. Umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi nakazi uwese mu diaspora.
Ego n'ubu rero turacabandanya tuganira n'aba umushinga ntaye Jean Pierre Kikonjo yahaye akazi. Twumvise abari mu mirima, twumvise abari ku binogo byo kugira amafi. Reka ubu nawe atwidondore hama atubwire nawe ico akora akazina kawe. Akazina kanini ngomera kiza Pascal. Yego. Pascal wowe uvuka ngahe Buganda nyene? Oya ntabwo mvuka ngahe Buganda. Oya je mvuka mu Kayanza. Yego. Yego. Mwaje muzananye na Ferdinand? Twaje tuzananye na Paris igihapfutse Paris. Yego. None muhamaze ugihe kingana iki mwebwe ngaha? Je kuko yarantanze kuza je naje tariki imwe yuko kweze kwicenda nyene. Yego. Niho ukihashika? None muri uyu minsi umaze ubona umaze kunguka ibiki? Je ndabona yuko ibintu biko biragenda neza kuko mbona nshikira mu kazi nyene mbona ntagwaye kandi mbona yuko mbona mu minsi kweze nzovuga ati ndarose ico ndonka. Yego. Wewe ujejwe ibiki ngaha? Cyahandagira ihene. Yego. Hama abandi bambwiye bati ubwatsi buragoye, ihene nayo urigaburira gute? Twebwe ihene kweri kurabona ku nzuzi bwatsi ku mabuto turazitembereza. Yego. Oya ntabwo zona. Oya. Hanyuma rero kumwisha w'ukwezi uravuga uti je ndazi ko nzogira ico ndonsa. Yego. Abandi bambwiye bati turamenyereye abantu bari hanze kusanga baca bubaka amazu canke bakazana imiduga idasanzwe atari ku uye yatubaye hafi turagumana araduha n'akazi. Wewe urabishima naho umaze igihe gitoya? Yego je kweri ndabishima. Je gituma ndabishima ni nkuko nyene urumva iyo abari muri Canada ntabwo nari kuronka akazi gusa kuko Imana yabigenze nje nkuko byaba yabari ino najo nako nashikiriwe ni nkuko nanje ngize nkuko noronka nzokoresha abandi. Yego. Nawe woja muri Canada wobigenza gute? Jenge muri Canada n'umuryango wanje novuga ati nukuri je noteza imbere kuko ndabona yuko ubuzima bwo udateje imbere wiwanyu nta kazoza kari imbere. None uko yagize ivy'uburimyi wewe wogira iki? Akoje ivy'uburimyi bivana n'ico nyene nk'ubu dufate ngenshikira nkakora nkavuga ati nanje ndonkoresha yabo burimyi ko byose nakitagira intuze byose bifise akamaro byose ntaraho no koresha mu burimyi mu byorogwa byose gusa nk'ico no hitamwo je naje hitamwo ibintu byo korora ndabona yuko ari byo gira akamaro. Yego. Yego. None akamotera abandi ugwaruka rumeze nkawe batijukira akazi wobabwira iki? Cisho no babwira navuga ati kuko udakoze nta muntu azokwiyumva muri zo kuzi gukora ntuvuga ati ntiwize uzokwizerwa n'umuntu yarize avuga ati gerazi gukora tume ndamuha andimire mu ndimo kuko nta muntu abora akazi afise amaboko. Yego. Yego urakoze cyane. Umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi n'akazi uwese mu diaspora. Turacari ngaha nyene muri commune Buganda hanyuma tukaba turi kumwe n'abandi bahungu babiri sinzi ko ari abasore nuko bubatse batwidondora akazina. Soya Javan. Javan. Va muri commune Mubaye. Mugina. Nawe akazina? Iganze Patien. We Javan. Ukora iki ngaha? Ndahirira. Inka. Bimeze neza. Amaze nani ukwezi ndahamaze naje kwitekeza 5. Mugabo muri iyi minsi uhamaze ubona umaze kunguka iki? Ceke nzokunguka nzoba ku kwezi guheze. Mugabo no ngaho urabona ingene ubayeho ingene ufungura ingene ukora ubona bimeze gute? Nuko ndashima. Nawe wavuze ngo witwa nde? Iganze Patien. Nawe hamaze kingana iki? Ndahameze nk'amezi 5. Amezi 5. Patien none ubona umaze kuronka akarusho kameze gute? Je akarusho ndamaze kukaronka. Nawe ukora iki? Je ndahirira. Urahirira. Ico mwahirira ni inkoko, impene, inka. Inka. None akazi ko kwahirira ubona kifashe gute cyane cyane muri iki gihe cici? Je ngirageje kuraba ko bwatsi usa nk'ubwabuze. Ona umuntu araburona ukaboneka buke buke. Nibaza ko ntangora. Be none kugira muje kwahirira mu vyuka sangapi mugaheza sangapi? Tubyuka saa moya tugaheza saa 4. Ama uco gihe nasho muca mukora iki? Duca dukora ubundi buzi
mwashigiye guteka cateka naho murafise urutonde rwo guteka yego nawe uhejeje kwahirira uca ukora iki camvomere nk'amazi bikunze mu gitondo caka nkavyuka ndazikukira amampejeje nkaza ndazeho ubwatsi mwe murabona rero ko muvuga muti twararonse akazi turashima yego yego murakoze umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ahemba kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi n'akazi uwese mu diaspora